Ulikuwa tuma na mama kwa maza mama wewe toka. Nibiki wewe. Mama kwa na maza sika genda na ngona baregisi na bande uyu mama tusinye na meze. Mama kwa tuma na maza. Mumutu wanje je ndiko ndumva ibintu biko rambure ko mama gendana na Alexi. Erike mwana ari we narinzize ga mwana. Erike gaye. Wewe nonda kutwika. Bafoya. Mama yamara mama wawe. Mama no adakubitwa. Mama no adakubita ni Imana. Ni Imana sindamukubite. Oya vrema. Kufata umuvyeyi nkuko si vyiza. Bakunze ya Budget Today TV ndabaramukije aho muherereye mwese canke aho muri nibaza kare cyo kimwe mwiriwe bwakeye mugoroba mwizijoro gize gitondo ciza bivana n'amasaha urabiye kikiganiro kuko mwese ntimurabira ibiganiro umwanya umwe ni Simon Proband kamatikati kumwe na Nyama comedian no muntu aduha ama image ameze neza cyane nko mubibona nibaza ko ntadusondeka ku ma image vraiment murabona yuko agerageza ibishoboka byose kugira ndabereke abantu beza basa neza nkuko mubibona ndi kumwe n'aba star ba filme ashaka harimo n'ibindi kuko ubu muri iyi timu sigaye numva hari impano nyinshi dushaka gusanga harimo n'abakaratika harimo n'abatlete birashaka gushinga ndi kumwe na Alice batazira Belize narindi irindi Delicia reka dukoreshe Belize canke Alice turi kumwe kandi na Chiza comedian. Ndo mimi ukisikia wengine ni fake. Murabibona no munsi baraberewe vraiment kabutabona kaba abantu baberewe nizera yuko sinovuga ngo uri impumyi kandi kuraba ikiganiro gusa baraberewe vraiment andika muri comment iti uyu munsi Chiza yaberewe narize ntamwibagiye murabariya kandi abakunzi bacu bababone neza hari Turabakunda cyane kabisa. turabakunda vraiment Turaberewe so arana ngora kuba ngo Chiza ngo yambara ngo amashati manini uyu munsi nakasiga yambara utuntu tumeze neza fresh Alice Chiza sigabererwa vraiment nibaza katara gaseseshwa rumoto araberewe cyane vraiment ndabikubwiye Chiza uraberewe byose ndabikesha Auguste ari muri ni Texas ya muri America ya so uyu munsi rashaka kubaza ati kubera iki Chiza na Alice bari kumwe naje sinzi impamvu nasanze bari kumwe ariko nibaza yuko bo nyene baza kutubwira bishi kuri bo mpere kuri Alice turamaze kuganira keshi si bwambere dukoranye muri Budget Today TV twaruka gusanga uri kukinjika kandi vraiment arana bavuze ngo bakumbuye indagara abantu bakumbuye indagara ndabaramukije ariko uyu munsi si bimwe byo mu gikoni uyu munsi nyene turi pause tugira tuganira urabona ko ari ahantu ameze neza Alice uyu munsi uri kuraraba Rukundo TV kuva utanguye n'uno munsi ubigereranya gute Rukundo TV turafise aho tugeze vraiment kandi birazwi niyo umwana avutse atangura hasi akavura akagira dede nukuvuga tugenda tuzamuka umugeze he dufatiye ku mwana muri Rukundo Chiza bona tugeze he uri kwaraba sha tugeze ku ntambwe ishimishije vraiment mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mahanga so ndibaza namwe bwamenyesha makuru muri ko murabibona ko turiko turagerageza gukora ego vraiment intambwe dushitse ko turashima Imana pe nta birebire gusa turashima Imana ego kabisa ni muri Rukundo tumaze ko nayo uko hari izindi impano nashashane zo kuririmba canke izindi wanashaka Alice uretse gukina filime nta indi impano ufise indi mpano mfise ndashaka kuyidekuvura mu nyuma kuko nokina filime ntavyo narinze ko nabishobora sinarinze ko mfise no mpano yego nibindi birashobora kuza byaje gute wahora he ko tukubonye Ijisho Media 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 Hello
hero ni Fanny Ravina nashaka ndabatumirire gukurikirana udukino ibitwenza ibiki kuri Ijisho Media basha ndabatuye Ijisho Media hako hacaka ibintu by'akajagari gusa hari zamabukwe hari amakomedi hari ibiki uwo witwa Nyamachoma nundi yitwa Simon Pro bako barabica biracika kandi ndababwira ni ibintu byiza cyane kandi nongera ndabankohaja nukuri ndabakunda cyane mwa muri rukundo nibaza ko atamwakura muri Rukundo TV Burundi wahora he gute wamenye yuko ushoboye gukina film je nahora mu bikorwa by'iwanje bisanzwe byo kurondera ko naje amashure ndubaka hama ndakora akazi nyene by'iwanje nukuri by'amafilme sinanzi kunda bishobora gusa nakunda filme nakunda kuraba filme ndundi cyane cyane Rukundo TV nakunda kuyiraba cyane rero nsanga nanje byangiyemwo cyane sanga muri Rukundo TV ndakora cyambona ni bon vuzaje amashure urubaka urugo canke ubaka inzu ubasiki nubatse urugo nacengira mariage hama ni Arisa no ko mubona ariko avuga ngo yarubasa no bavuga ati Arisa menga bibasakira umwana nibaza ko ari abantu benshi bazi ko Arisa ari inkumi muri comment wandike nimba uzi wahora wibaza ko Arisa ari inkumi tubwira ngaho ego baze kugira comment Cizera kubwiye gute nakanu yarambwiye Cizera umubwiye gute oya ariko mani hari amabanga abafana batakwiye kumva burinde ikintu nari ndamubwiye agerageze avuge amajambo yo kugira ngo birananiye so nta kirundi murabizi birananiye waruvuze mbe nako mvuga iki yo waruvuze ati bagire comment niko kajambo menga waruhereje nawe ati bagire comment kubyo bari kuravuga ko batari bazi ko mfise urugo rw'iwanje yego umuntu nawe yari kuba yoba yarakunze Arise yibaza ko ari inkumi kabisa ashagende yihangane vraiment yihangane Arise arubase naje nkikubona narenze kuri inkumi bya seri oya sindi inkumi n'ukuri ndi umumama Ciza we Arise ashiza muri Rukundo ntibaza ko yoba ari inkumi wapi na mu bantu ba mbere na mbere batangwa kwakira Arise muri Rukundo TV ndibaza nabaye wa mbere umunsi bambwira ati hari umukinya aje mushatse genda umutegere kwibarabara nabaye wa mbere mugabo naye ndabizi yuko yubatse so koko yarabivuze ati je ndubatse rero ntabwo ahisha hagwaye nkuko nanjye ntigera mpisha barazi ko nubatse gusa hari kuntu hari filime muri ko murakina yitwa Icizere irimo ibintu byo guharika ukuntu Ciza we bishitse ugaharika wibaza ko iki nire ko se umugore yo gukorera ukamuharika okay birashika mu rugo biragoye ha makosa arabaho hakabaho guharirana n'igihe umuntu arengerwa so twese twaraharitse hari bose okay navuze ngo birashika harabaho guhemukirwa mu rukundo ibyo musanzwe mubizi gusa hamwe n'ibyo no gusenga Imana so naho hinga gusa urabona ko ariko se umugore yo gukorera ukaca umuharika direct jewe byo byarashitse naje byo byarambaye ko so byo byarambaye ko mugabo ntabwo byavuye kuri je byavuye kuri we bivanye n'ubuzima so n'ubuzima tubayemwo eko Arise wese no kubaza ngo nire ko se mugawe gukora ukamuharika kuko nta mugore harika nta mugore harika n'ukuri kandi abagabo baraduhenda umugabo araharika akazana abagore babiri cyangwa batatu ariko nta mugore ndabona yaharise vraiment naho yo harika mwibanga bigira mwibanga mugabo si benshi abagabo nibo bakunda kubikora mugabo abagore kenshi ntibahe kuri ico kintu nagomba kuvuga ngo abagore banka kubigaragaza kuko atanzu baba bafise bo bashiramo nayo ubundi umugore ashobora kuba mu nzu yiwawe mugabo akaba afise ahandi ajya kurara mu mpisho akaguhenda ati naraye kwa mama kandi ataraye kwa mama wagenda kubaza kwa mama wiwe umva wagenda kubaza kwa mama we bakavuga ati no naka ntiyaraye ngaha so urumva ivyo birabaho ababwira naraye kwa senge kumbe kwa senge ntiyaraye hehe
mugabo nivyo ntaba ari waba ari umugore ntaba ari umukenyezi aba ari umugore umukenyezi so aba ari umukenyezi gusa kimwe abakenyezi bataye akaranga iyo ngorane yaba bari bafise umwidegemvyo wo kurondera amazu bakavuga ati iyi ni inzu gwanje nozanamwe umugabo kuguharika yo guharika so nk'ubu arinza gucamwo yo guharika waraye nguko abagore baraharika impamvu baharika umugore ego baraharika pe baharika gute umugore arashobora kuba yererambiwe n'ubuzima bwo kubana n'abandi canke bwo kuba iwabo agacavuga ati okay ubu rero ngiranje kwipangira so akaja kwipangira agaca gushima uri umuhungu agacavuga umva sheri ndakubwira ingo uze tubane inzi kaba yarondewe nande n'umugore none yorondeye inzu afise umugore afise umugabo tuvuga ibintu twateguye je mba nateguye so nutsinda kuko mba nateguye twarakoze baba mani mbo hama yagushira muri iyo nzu bikitwa kuri iki uri umugabo wiwe wiri rukaza wikarakasa uri umugabo ukibagira yuko inzu ari we yayigize iki yatanguye kuyibamwo utaragira iki utarayibamwo agaca abona kandi akabogare kari hanze agaca yisarisha muhira kuko inzu niwe yayirondeye nye n'inzu azi ko inzu ari gwiwe canke se ni agaparasera yiguriyeho ya mugore yarayemera ko kubakamo agaca avuga umviriza renda kubwira wazanye ishakoshi y'impuzu marure 3 4 5 wamviriye mu nzu nani injira ugaca wirukanwa uri umugabo hama wa muhungu nawe agaca yinjira ntabaharitse uremeranya na vyarisi oya ntabaharitse abaharitse ivyo bintu gusabira aba mugabo oya mbarira navuze ngo iyo mvuga ikintu mba nateguye sawa abafana banje muranzi murabenyereye vuga naba yaharitse canke abaharitse uwo mugabo ni wabaharitswe rero umugabo abaharitswe none naba yirukanywe mu nzu ntabahinje undi umugabo abagabo nkabo nibihangane n'ukuri abo twemeranya bavuga ngo bace bagira iki like ndayibone sawa Arise ni ibintu muzosanga bakunze ba filime ndundi cye bakunze Buchachu TV nakunze ba Rukundo TV Burundi ni ibintu muzosanga muri filime ikizere ariko bakinana n'abakinyi baninde Arise hari bavuga yuko kugira umugore aharike nibaza ko muzosanga mu bintu byo guharikwa nyene no guharika no guharikwa Arise beshe yaravuga ko kugira uharika umugore keshi usanga ari umugore atatanga mahaba adatanga keya uremeranya nawe oya sindavyemenzanya vraiment wibaza ko iki gituma abagabo baharika ningeso baba bafise n'ukuri kuko umugore uko bari kose mwamwabanje gukundana mukagendana donc mamuzinanye none gute wovuga ngo by'amahaba none mugikundana ntakwereka urukundo araguhakeye uko biri kose ntarenza mugabo harokeya aguha none gute rero mugeze mu rugo uvuga ngo ntaca ashoboye oya ningeso Chizewe ni wemeranya yuko gwari ku mugore haba habuze keya mu rugo hakaba habuze kutitanaho canke ugasanga umugore ni ngare je navuze ngo mba nateguye sawa okay ikintu cya mbere nagomba kuvuga ku bantu bariko baradukurikirana guharika birashika bikava ku mugore canke ku mugabo turi kumwe kandi amanyanga arashobora gukwegwa n'umugore agakwegwa n'iki n'umugabo mu kirundi abakera barawuciye ngo umuntu yubaka ahubakika umugani waruhutse isigura ngwiki isigura iki okay bimeze uko wewe ntushobora kubana n'umugabo yamara kurya umutima yamara gukubita agomba kukwicira ubuzima bwawe so ivyo nivyo vraiment birashobora gushika ukabona ubuzima bwawe karabutosekaza urumva hari n'abacu umugani ngo kubaka no kugereka ibuye kuri kurindi ariko dutahure umugore umubiri w'umugore sukuregwa n'inkoni canke n'ibitutsi so birakwiye yuko mushobora kuba mubana mwumvikana buri kintu cyose mukagikora mugize iki muhuje umutima niki n'inama mugabo hari aho ushobora gusanga umugabo ashobora gugukorera amakosa ku mpamvu zuko no kukwicira ubuzima ashobora kubwica hari umumama igihe kimwe yigeze kwicwa n'umugabo we bapfuye irengarenga n'umuceri so nakumubone
bapfuye irengarenga yani umunyamumama yagiye kurongorwa n'umugabo afise umwana umwe wa mumama afise abana bashaka kuri 5 ava ku mugabo yariko ngo arashaje acaja kuri uwo musore ngo ashaka y'abasore bandugu ngo y'abasore bimaze kugeraho wa mumama biramunanira yuko yovana na wa musore akavuga ati jewe mvira mu nzu uransumba byumva akama yamukubise igihe cyose wa mama ndamubwira ati mviriza mama ndakubwire umuntu yubaka ahubakika abo no mugani basogokuruza baduceriye rero hamwe n'ivyo uno mugabo azogira iki azokwica canka kwicira ubuzima kimwe vaho utaye muhira wa mumama aravuga ngo jewe umugabo hako no muheba nutuma nemera nkapfa hageze ku mugoroba baragwanye uwo munsi abantu barabangurukanya birahera bimaze guhera ikintu cyakurikiye twagiye kuvyuka turaja mu mirimo ya misi yose saa 7 kumbe wa mugabo baheje kubangurukanya baraja kuryama acara mwica saa 7 umwana ayinjiye mu nzu asanga nyina araryamye aranyiganza nyina kumbe nyina yapfuye kera umwana cyatangura kurira abantu baje baca basanga umugore yapfuye kera kumbe umugabo nawe yabonye yamwisha acavyuka n'abantu bose bataravyuka